Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigiye gufatanya kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo iy'abarundi ibarizwa mu burasirazuba bwa Congo. Byemeranyijwe nyuma y'uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo yagiriye mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Yokwiga. Umushikiranganji w'imigenderanire ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yabwiye abari mu nama i Bujumbura ko igihugu ciwe kitazigera kibera intamba mu Burundi kandi ko kitazigera cemera guha indaro imihari y'inyeshyamba ihungabanya umutekano w'ico gihugu kibanyi. Yibukije ko hari inzego ibisata n'amahuriro hagati y'ibihugu bibiri hamwe n'ibindi bihuriramwo n'ivyo mu karere, ariko ko hakenewe yuko binagurwa no gukomezwa kurusha kubw'inyungu z'Uburundi na Congo hatibagiwe akarere kose. Yamenyesheje ko atakekeranya ko Burundi urarushinga nabwo nyene n'imigwi ihungabanya umutekano ku butaka bwa Congo. Marie Tumbanzeza yemeje ko imigenderanire y'u Burundi n'igihugu ciwe yatosekaye bitumwe no kwikekana. Uku niko yijeje abarundi. Ces dernières années, les relations entre nos deux pays ont souvent été mises à rude épreuve par des forces négatives qui profitent. Muri imyaka ishize imigenderanire hagati y'ibihugu byacu yarahungabanye kubera imigwi y'inyeshyamba yikitse inyuma y'akajagari ko ku mipaka yacu mu guteza umutekano muke n'amabatandukanye ku butaka bw'ibihugu byombi bibiri. Ibi byatumye haba ingendo y'ukwikekana no kutizerana aho kugira imigenderanire myiza ishitsa kwirangurwa ry'imigambi rusangi n'umubano mwiza kubw'ineza y'ibihugu byacu n'abanyagihugu bavyo. Ngirinda bizeze ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yabaye ikirimbiro ry'imigwi y'abavuka gihugu n'abanyamahanga mu buseruko bwayo itazigera iba ubwihisho canke ngo ihindaro imigwi na cane y'abarundi. Ne saurait servir de base arrière ni de sanctuaire à ces forces négatives, notamment à celles d'origine burundaise. Imwe muri iyo migwi y'abarundi iri mu buseruko bwa Congo cane mu ntara y'Ibumanuko ni FNL twarwa na General Aloys Nzabampema hamwe na Lord Tabara yitirirwa mu banyapolitike bagwanya leta y'u Burundi Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD ubu akaba yahungiye mu mahanga nk'uko abategetsi b'u Burundi babishize mu birego n'inyandiko akatari gake, bongera berekana abantu biyemerera ko bahoze muri uwo mugwi kandi ko ari we shebuja wabo. Uwo mugwi wa nyuma umaze iminsi wemanga ibitero vyakozwe hatari hake ku butaka bw'u Burundi. Albert Shingiro, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, ahejeje kwakira umutumire wiwe yavuze ko ivyo bumvikanye ko ari ingirakamaro rwose. Mu bintu bikuru rero twaganiriye cyane ibiraba amahoro n'umutekano kumvire dusangiye n'ico gihugu. Ico kintu ni kintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose ko ari bibiri dukeneye ko biba mu mahoro ntangere ku buryo ijya migwi ihungabanya umutekano mu bihugu byacu hirya no hino cyane ku mupaka wa Congo. Iyo migwi yose tubwirizwa kuyirandurana n'imizi ku buryo iyo migwi itazosubira kuvugwa mu mezi no mu myaka iri imbere. Hanyuma ikindi gikuru twavuganye nuko tubwirizwa kandi guteza imbere ibintu bijanye n'udandazwa hagati y'ibihugu byacu. Murazi yuko igihugu ca Congo gifise abanyagihugu benshi dushobora gushorayo ibintu hamwe nabo nyene bagashobora gushora ibintu mu Burundi. Ico rero kintu twumvikanye yuko tubwiza gukora tugakorana inguvu. Urugendo umushikiranganji yajejwe imigenderanire ya Congo n'andi makungu arugize mu gihe mu kwezi guheze hasibijwe inshuro zibiri zose inama yari guhuza abakuru b'ibihugu vya Congo, Uburundi, u Rwanda, Uganda hamwe na Angola. Ni inama yaritekanijwe kubera Goma ku mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyi nama hari kuvugirwamo ingene hotuzwa imigwi y'abanyekongo n'abanyamahanga ihungabanya umutekano muri ico gihugu hamwe no mu bihugu bibanyi. Yokwiga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abunganira Felicien Kabuga ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside mu Rwanda basabye umucamanza mukuru w'urwego rwasigariye w'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ko umukiriya wabo atakoherezwa Arusha muri Tanzania ko ahubwo yaburanishirizwa Ilahe mu gihugu cy'u Buholandi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Itangazo ryashizwe habona n'abunganira mu by'amategeko umunyarwanda Felicien Kabuga rivuga ko uyafatwa mu batanze uburyo bwose bwakoreshejwe mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda amagara mukitse gutyo ko atoshobora kuja kuburanira Arusha muri Tanzania ahari sentare ya ONU yasubiriye TPR ariyo sentare yawuzicira imanza bakoze ihonyabwoko mu Rwanda basaba ko yorungikwa Ilahe mu Buholande. Sentare gasambura manza yipari mu Bufaransa giheruka kwemeza ko uyu mutama w'imyaka iri hagati ya 84 na 86 arungikirwa sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda TPR, ubu igisata cayisubiriye kikaba kiri Arusha muri Tanzania ahahoze akorera TPR nyene.
yamara mu itangazo ry'abunganira Kabuga barimo Maître Emmanuel Artite yagenywe na sentare ya Arusha itariki 2 z'uku kwezi kw'icumi kugira ngo afashe Kabuga bobo babona ko uwo baburanira atoshobora gushika Arusha kuburanirayo. Mu mpamvu yatanze harimo nko kuba ubuzima bwiwe budahagaze neza ndetse nuko muri Tanzania atanga ingo zikomeye zashizweho zo kwirindikiza c'umugera wa corona, gutyo ko vyobangamira ubuzima bw'uyu musaza asanzwe anafise ibibazo vy'ingwara zitandukanye nk'uko yabibwiye sentare y'Ipari mu Bufaransa. Abo banyamategeko bavuga ko muri izo ngwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ingwara yo mu bwonko ituma yibagira cane, vyose bikiyongera ku busaza afise. Ikindi kandi yavuze ko kumujana Arusha ari kurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe kandi avyemerewe. Iryo tangazo ryongera riti Kabuga afise uburenganzira bwa mbere cane bwerekeye ubuzima bwiwe busanzwe ndetse n'uburyo isi ikeneye kwirinda no kugira isuku bijanye n'ikiza c'umugera wa COVID-19. Abamwunganira bongera bati kumurungika ilahe nivyo vyo kubahiriza uburenganzira bwa Felicien Kabuga kandi ntihagire impungenge tugira ko butazokubahirizwa. Abo bamwunganira bavuga kandi ko adashobora kugira urugendo rurerure kugera Arusha kubera ubusaza n'ingwara zikomeye afise. Bavuga kandi ko iyo ngingo yonafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Ati kumurungika ilahe nta ngaruka bizogira ku vyerekeye ingene urubanza ruzoburanishwa. Umucamanza Carmel Agius atwara MICT ariko rwego rwasubiriye TPR ruri Arusha muri Tanzania yemeje ko bamaze guhabwa ivyo vyifuzo vy'abunganira Kabuga kandi ko bazogira ico babishikirije ko hanyuma. Ico bikoze iyo sentare yaratanguye imyiteguro kugira mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Haheruka gushirwaho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimwo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Kabuga niyarungikwa Arusha azosangayo abandi bahoze arabashikiranganje canke abakuru mu gisirikare ca kera bagirizwa ivyaha nk'ivyiwe. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri Arusha kuko ibihugu vya Buraya birimwe imiryango yabo vyanse kubakira nabo bakanka gusubira mu gihugu cabo c'u Rwanda. Abo bagera ku 10 ubu batunzwe na ONU Arusha. Felicien Kabuga yatawe muri yo mitarike 16 z'ukwezi kwa gatanu guheze mu nkengero z'igisagara ca Paris umugwa mukuru w'Ubufaransa inyuma y'imyaka irenga 25 yaramaze arondegwa. Yagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorerwa abatutsi mu Rwanda muri 1994 gusa wewe n'abamwunganira barabihakana. Pierre Claveni nkuru Kigali. Kuri uyu wa mbere Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda yerekanye abarwanyi 19 bemera ko ari abo mu mutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara. U Rwanda ruvuga ko bafatiwe ku butaka bwarwo mu mpera z'ukwezi gushize mu karere ka Nyaruguru. Abo barwanyi beretswe itsinda ry'abasirikare baturutse mu bihugu bigize umuryango w'Akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika bashinzwe gucunga umutekano w'imipaka y'ibihugu bigize uwo muryango. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Umuhango wo kwerekana abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wabereye mu ishyamba rya Nyungwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta. Wabereye ku butaka bw'u Rwanda ku ruhande rw'akarere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru, n'ubusanzwe agace ingabo z'u Rwanda zivuga ko bafatiwemo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni mu gihe Burundi bwo buvuga ko bwatewe ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 abarwanyi bagahita bahunga berekeza ku butaka bw'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyabamurikiye itangazamakuru n'abagize itsinda ry'abasirikare babungabunga umutekano w'imipaka ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Major Alexis Nkurangu uyobora ikigo cya gisirikare cya Ruheru yabwiye itsinda rya EJVM ko abarwanyi bose uko ari 19 bafatiwe mu gice cy'abasirikare b'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe nko muri metero 600 turutse ku butaka bw'u Burundi. Ukuri ingabo muri Ruheru mu ishyamba rya Nyungwe yavuze ko aba barwanyi bafashwe ahagana saa 4 za mu gitondo. Ibitangazamakuru bya leta y'u Rwanda byakurikiye umuhango byagaragaje amashusho bivuga ko byeretswe ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 cyangwa se Kalashnikov zigera muri 17, imwe ya machine gun ndetse n'izohereza roketi imwe.
byavuze kandi ko bafatanywe ibindi bisasu biturika hamwe n'agafuka k'amasasu. Bwana Egide Nkurunziza uhagarariye itsinda ry'izi nyeshyamba yatangaje ko ugufatirwa ku butaka bw'u Rwanda byatewe n'uko bari bahunze imirwano yemeza ko bamazemo kwezi bahanganye n'ingabo za leta y'u Burundi. Yanavuze ko ubusanzwe ngo izo nyeshyamba zifite ibirindiro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igihugu cyakunze gufatwa nk'indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Muri uko guhunga, iyo nyeshyamba yemereye isoko y'ijwi rya Amerika ko bisanze barenze imipaka y'u Burundi, niko guhita bafatwa n'ingabo z'u Rwanda zirinda umutekano muri ako gace. Maze mu kwezi kurenga turwanira gutaha u Burundi, turwana n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafasha nabo b'imbona kure. Mu nyuma n'iseze no tugize teko turagwana dupanga turwanira muri izi komine zegereye n'izo cy'u Rwanda yashika mu mutego turagwana naduye tumeze naduye mu mutego sanga tusanze kutaho Rwanda tugomba bakani ingabo z'u Rwanda agashye kwamenye ko amashamba yameze nk'ayasa ngo tusaba twambutse tukiraba mu mugongo wacu turagiye cy'u Burundi no tusanze mu mugongo wacu ni hari ingabo z'u Rwanda nuko umutego nuko abandi basigaye hakurya mu Burundi mu mashamba yo hakurya mu Burundi dusanze turi mu mutego ingabo z'u Rwanda. Colonel Ibonga Rigobert umunyekongo uhagarariye itsinda rya IGVM yabwiye itangazamakuru ryakurikiranye uwo muhango ko nyuma yo gukora ubugenzuzi ku bivugwa kuri izi nyeshyamba we n'itsinda bari kumwe barahita bakora raporo ikazashyikirizwa abagize umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari. Nous ne faisons que des rapports et des recommandations que nous adressons à notre hiérarchie. La hiérarchie, vous avez un certain nombre de... Tuzakora raporo ndetse dutange n'inama ku badukuriye. Mu badukuriye hari uko inzego zubatse nka komite y'abakuriye za Etat Major muri aka karere, hari n'inzego za ministeri n'inama y'abakuru b'ibihugu. Ku rwego rwacu rero icyo dukora ni ubugenzuzi no gukora icyegeranyo tuzagishyikiriza abakuriye za Etat Major muri aka karere. Un rapport que nous allons adresser au président du comité des chefs d'État Major qui l'enverra aux différents chefs d'état-major de la sous-région. Colonel Ibonga Rigobert yasabye kandi inyeshyamba ziri mu mashyamba atandukanye muri aka karere k'ibiyaga bigari ko zakwitandukanya n'ibikorwa bidahwitse mu mugambi wo kubaka amahoro arambye. Nous voulons qu'il y ait la stabilité dans la région. Turashaka ko habaho ituze muri aka karere. Ibi ndemera ko biri kuba birakurikira ibiheruka kubera inemba, sinzi niba mwarakurikiye aho habaye inama y'ibihugu byombi ku bashinzwe ubutasi ku ruhande rw'u Burundi n'urw'u Rwanda. Rero ni uruhererekane. Icyo dushobora gusaba ni uko abakiri mu mashyamba bose badasohoka nk'uko abandi babikoze. Muri make ni ubutumwa bw'amahoro kugira ngo haboneke umutekano mu bihugu, kugira ngo kandi habeho ubwisanzure bw'abantu n'ibintu mu karere. Qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens dans la région. Voilà. Isoko y'amakuru y'ijwi rya Amerika itubwira ko nyuma yo kumurika ku mugaragaro aba barwanyi bemera ko ari abaredtabara bajyanywe ku biro by'akarere ka Nyaruguru, maze abagize itsinda rya EGVM bakagenda babahata ibibazo umwe ku wundi. Icyakora igihugu cy'u Burundi cyo cyari cyifuje ko nyuma yaho aba barwanyi bafatiwe bashyikirizwa ubutegetsi bwacyo nta zindi nzego binyuzemo, bagacibwa imanza n'inkiko z'icyo gihugu. Niba nta gihindutse, biteganijwe ko bitarenze kuwa gatatu w'iki cyumweru itsinda rya EGVM rizashyira ahagaragara ibizava mu bushakashatsi bari gukora. Umurenge wa Ruheru na Nyabimata i Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ku bice byegereye ishyamba rya Nyungwe hakunze gufatwa nk'indiri y'ibikorwa bihungabanya umutekano, ariko ntibivugwaho rumwe n'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Kuri yacu yo muri iki gitondo reka tuyahere hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Urakoze Edi. Perezida Donald Trump yaratahutse mu ngoro ya White House ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere avuye mu bitaro inyuma y'iminsi ine atwaweyo kuvurwa COVID-19. Agishika yaciye akura agapfukamunwa kandi yemeza ko agiye gusubira vuba mu myamamazo. Imbere yaho Perezida Trump yanditse ku rubuga rwa Twitter ko abanyamerika bamaze gutakaza hafi abantu 210,000 kubera umugera wa corona, ariko ko ataco bakwiye gutinya bagumize umutima mu nda. Mu gihe atakwezi gusigaye ngo itariki y'amatora ya gatatu kwezi kwa11 igere, ibiharuro byerekana ko Trump azi inyuma y'umudemokrate Joe Biden bazohiganwa, kandi ijanwa ryiwe mu bitaro naryo nyene rizotuma bizomugora gusubira aho yarageze mu majwi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umuganga amukurikirana
Sean Connery yavuze ko Trump atahutse ariko ko hagisigaye indwi kugira azakire neza burundu. Tukivuga kuri covid, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko umuntu umwe kwijana kubaba ku isi ashobora kuba yaranduye umugera wa corona. Umukuru w'igisata kijejwe ibikorwa byo gutabara muri OMS Michael Ryan yavuze ejo kuwa mbere ko iryo shyirahamwe rigereranya neza ko 10% by'ababa ku isi bashobora kuba baranduye. Icyo kigereranyo ca OMS gisigura ko hoba hamaze kwandura abantu bangana imiliyoni 760, byerekana ko abanduye barenga inshuro 200 ku biharuro bimaze gushirwa ahabona. Ibiharuro byashyikirijwe na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika byari birenze imiliyoni 35 ejo kuwa mbere, inyuma y'indwi abo uwo mugera umaze guhitana ku isi barenze umuliyoni. Ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya hamwe n'ibindi birenga 10 byaragiye hamwe bisaba Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya guhagarika ingendo yo gufatira ibihano ibindi bihugu. Ibyo bihugu bivuga ko ibyo bihano bituma kigora amakungu arimwo ko kurwanya COVID-19 kananirwa. Mu rwandiko rwasomwe n'intumwa y'Ubushinwa Zhang Jun muri ONU, ivyo bihugu byagiriza Amerika guhungabanya agateka ka muntu, kuvangura hisunzwe urukoba hamwe no kugumiza ibihugu mu bukene iyo bifatiwe ibihano. Ubwo rwandiko rwasinywe n'Ubushinwa, Uburusiya, Korea ya Ruguru, Irani, Nicaragua, Venezuela hamwe n'ibindi bihugu Amerika yafatiye ibihano. Rwahawe komite ya ONU ikurikirana ibijanye n'agateka ka muntu no gutanga imfashanyo. Mu myaka ine iheze, Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya byarongereje umurindi mu gukoresha ibihano bahana ibihugu byitwaye nabi. Perezida wa Mali wifata kibanza Bandawe yaragenye 25 bagize leta ejo ku munsi wa mbere, aho abasirikare bahawe ubushikiranganje bukomakomeye. Itegeko rya perezida ryasomwe ejo kuwa mbere ryerekanye ko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi, ubw'umutekano, ubw'intwaro mu gihugu hagati n'ubwo kunwanisha abanyagihugu bwahawe abakoloneli b'abasirikare. Inyuma y'aho akagwi k'abasirikare kerekaniye ko kagenzura ubutegetsi inyuma ya kudeta yo ku 18 ukwezi k'umunani, ikibazo cyabaye hagati y'abo basirikare n'ibihugu bibanyi byo muri CEDEAO kwari ukumenya nimba leta mfata kibanza izohabwa abasivile izorongorwa n'abasirikare. Ariko mu gihe ibibanza bikomeye byagiye ku basirikare, abasivile nabo nyene barahawe bimwe mu bibanza bikomeye, harimo n'ubushikiranganje bw'ubutungane bwahawe wahoze ari umushikirizamanza mukuru Mohamed Sido Diko. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko igitero cy'umwiyahuzi kuri Buramatari cishe abantu hafi 8 ejo ku munsi wa mbere. Abantu 28 barakomeretse igihe umwiyahuzi yinjiza imodokari yiwe yuzuye ibisasu mu yindi miduga, harimwo iyarimwo Ramatura Yarmari, Buramatari w'intara ya Lagman mu buseruko bw'igihugu. Umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati Tarek Aryan yaremeje ico gitero, yongera avuga ko hafi abapfuye bose ari abasivile. Byabaye mu gihe Perezida Ashraf Ghani aza yarashitse i Doha ejo kuwa mbere kubonana n'abategetsi ba Katari. Nyuma y'indwi zitatu hatanguye ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani. Ibyo biganiro bigamije kurangiza intambara imaze imyaka 14 muri Afghanistan, byari kweze kuvaho habereye kutumvikana ku kuntu ivyo biganiro byogenda.